Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, bantu mwese dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Muri kano kanya Imana yatugiriye ubuntu bwo kugira ngo twongere kumva amajambo y'Imana, twongere kumva icyo Imana itubarira. None rero reka turaba amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 25. N'amajambo y'Imana meza cyane, ndazi ko buri umuntu wese aramaze kuyumva. N'amajambo atubwira ivy'inkumi 10 yuko 5 bari abanyabwenge, abandi 5 vyari ibijuju. Aya majambo duhereye ku murongo wa 2, iki gihimba cyose kiratwigisha neza kikatubwira. Reka rero dusenga Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Yesu turagushima, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi, tugushimiye urukundo rwawe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro kuri uyu munsi. Ndagushimiye Mwami, izina ryawe nirishigwe hejuru. Mana yo mu ijuru, Mana ugira neza, tugushimiye kubw'aya majambo, tugushimiye kubagiye kuyumva, tugushimiye ko tugiye kuyiga. Wigishe buri umuntu wese umusobanurire Mwami, uzobukoze kandi dufashe mpiri ibitava kuri wewe byose mu izina rya Yesu. Tuhamagaye ububasha n'ubushobozi buva kuri wewe, turagusaba Mwami abari we wiganzira, witegekere. Nuko twirukanye imyuka mibi, turabohesheje, turaturije, turanse mu izina rya Yesu. Turirukanye abadayimoni hirya no hino, duhamagaye abamarayika bakikize hano hantu mu izina rya Yesu. Nuko Mana nuhabwa icyubahiro, tubisenze tuvyizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ego nkuko nariko ndabivuga, tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 25. Turahera ku murongo wa 2. 5 muri bo bari ibijuju, kandi 5 bari abanyabwenge, kuko vya bijuju mu kujana amatabaza yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye, bose barasinzira. Mu gicugu humvikana ugwamo ngo, nguyu umukwe nimusohoke kumusanganira. Buno za nkumi zose zirazanzamuka, zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure ntiyodukwira twese. Ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mufasoni, mufasoni, twugururire. Nawe arabishura ati, ndababwire ukuri, simbazi. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi cankwe isaha. Yesu adutabare. Aba bakobwa bari abakobwa 10. Aba bakobwa 5 bari abanyabwenge, niko Bibiliya itubarira. 5 bari abanyabwenge. Aba banyabwenge rero bari bafise ubwenge, atari ubwenge twiga ku mashuri. Rero nagira ndakubwire mwene data uri kuranyumviriza uyu munsi, ndazi ko hariho habo twita abanyabwenge bize ubwenge bwo mu ishuri, ariko uyu munsi unyumvirize neza, ubwenge je kukubarira n'ubwenge buva ku Mana, n'ubwenge bwatanzwe n'Imana. Haleluya! Kuko aba bakobwa batubwira, aba bakobwa b'abanyabwenge. Uyu munsi nje kukubwira nti
wumve yuko nawe uri mu banyabwenge, wa mumama we uri mu banyabwenge, wa mukobwa we wumve kuri mu banyabwenge, abanyabwenge b'ubwenge buva ku Mana, abanyabwenge b'ubwenge bwigishwa n'Imana n'ubwira ijambo ririko riratubarira. Haleluya! Abanyabwenge muri iki gihe turakeneye abanyabwenge. Haleluya! Muri iki gihe harakenewe abamama b'abanyabwenge, muri iki gihe harakenewe abakobwa b'abanyabwenge. Haleluya! Umunyabwenge ntasinzira. Umunyabwenge niyo asinziriye aramenya yuko hariho ibimurindiriye aza gukora. Umunyabwenge, umukobwa w'umunyabwenge ahari hose agendana ubwenge, yamafisa amakenga. Haleluya! Abanyabwenge, abamama b'abanyabwenge bafise ubwenge, bagomba kugira ubwenge mu ngo zabo. Haleluya! Abamama bagomba kugira ubwenge mu ngo zabo. Uyu munsi nibo dukeneye, uyu munsi ubu bwenge bwigishijwe n'Imana. Haleluya! Umunyabwenge iyo ageze ahantu ariyumvira akamenya ikibi n'iciza. Haleluya! Yesu adufashe, kuko ngaha amajambo y'Imana amaze kutwigisha tubwira ku munyabwenge. Yamaze kutubwira yuko ikijuju coco cagumye ngaho cidibamiye kirindiriye, nticigeze ciyumvira yuko coja kugura amavuta. Ariko batubwiye ko abanyabwenge bari bafise amavuta, bagendana amavuta, bakaba bafise n'amacupa ku ruhande yuzuye. Haleluya! Uyu munsi nawe ugomba kumva yuko icupa ryawe ryuzuye, kandi ugomba kumva yuko ufise amavuta, ugendana amavuta, ukaba n'umunyabwenge. Rero turabona neza yuko abanyabwenge nibo bagize gute, nibo basanganiye Yesu. Nawe uyu munsi birakenewe yuko uba umunyabwenge kugira ngo usanganire Yesu, kugira ngo Yesu niyaza asange witeguye, kuko ijambo ryamaze kutubwira ngo ntuzi umunsi n'isaha, sinzi umunsi n'isaha. Haleluya! Rero biragusaba ko uba umunyabwenge ukama witeguye aho uri hose. Nagomba kubwira abamama muri kano kanya, nagomba gushimikira ku bamama bo muri iki gihe n'abakobwa bo muri iki gihe. Nagomba kubabwira nti isi yarahindutse. Bamama bene wacu, nkumi bene wacu, bene data dusangiye umusaraba. Haleluya! Dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Nagomba kubabwira ati isi yarahindutse. Uyu munsi uko vyari biri siko biri, kandi muganda shima Imana kuko ngo siko bizohora, siko bizokwama. Iki gihe urashobora gusanga umumama ahari mu kibano yitwa ngo n'umukristo, yitwa ngo arasenga, mbere reka dushire ko yitwa ngo ni mudiakoni canke yitwa ngo ni mukapasitori, ariko ugasanga mu kibano nuwoja umuntu agiye kumusaba amazi ntamuha, umuntu agiye kuramutsiwe ntiyugurura, ugasanga hari injyane nyinshi, kandi izo njyane muri ugo rugo, muri uko kubana ko ngaho hantu muri ico kibano, ugasanga hitwa ngo hari umuntu yamenye Imana, ngo hari umukizwa. Kera bahora bavuga ngo abakizwa, ariko ugasanga nta muntu agera muri ugo rugo. Bene data, mumama uri kuranyumviriza, ugomba kwihana ukitegura, kuko Yesu araje bidatevye. Rero aho uhagaze hose ugira ubwenge, aho ugenda hose ugendana ubwenge. Mumama ubwenge, uhagarare neza aho uri. Uyu munsi isi yarahindutse. Abamama benshi bagendera mu kinyoma, abamama benshi baca inyuma abagabo, abamama benshi bari mu rusengero bakora umurimo w'Imana, mugabo baguma babesha, bakamadeni, bakagirira nabi bagenzi babo. Uyu munsi ndiko ndababwira nti wewe wa muntu we uri kuranyumviye isaha, wihane kuko Yesu araje, kuko mwijuru nta munyavyaha azojayo. We wa muntu we uri kuranyumva, wa musambanyi we uri kuranyumva, usambana uri mu rusengero,
usambana uri mudiyakoni, wiba uri umudiyakoni mu rusengero ukora ibikorwa vy'Imana ukabikora wicanga, imburi irakujeko. Wewe wambara nabi witwa ngo winjiye mu rusengero, imburi irakujeko muri kano kanya. Wewe uri mu rusengero ugenda wakamadeni utazoshobora kwishura, ejo ukabesha, nejo ukabesha, nejo ugasubira ukabesha, ukaguma uhindagurika kandi uri mu rusengero. Urabe neza ijambo ry'Imana ryatubwiye ku banyabwenge. Ubu umunyabwenge ni waba uri umwarimu uri kwishuri uri kurigisha abanyeshuri, ugira ubwenge bwa bundi butangwa n'Imana, umenye kwirinda. Mu rugi wawe ni waba ukoresha umukozi, ni waba atamukozi ufise, naho nuko ugira ubwenge, kuko abakoresha benshi muri iki gihe umukozi arakora hagera guhembwa bakamwirukana. Wewe uri kuranyumva wicaye ngaho ukora ivyo bintu, wihane utunganye, kuko ijuru ni iry'abera. Wihane utunganye, ugende uwo mukozi uzirikana waririye ideni naho wamwirukanye, uri mu rusengero, wicaye mu rusengero usenga buri munsi, uririmba buri munsi, umuhiga hari uri hiryo deni, kuko Imana irakubona. Abantu ntibakubona, mugabo Imana irakubona. Mbega uzoshobora guhagarara kuri wa munsi? Wihane ububeshi, wihane ubugizi bwa nabi. Iki gihe abakobwa baragenda bagahendana n'abahungu, bakagenda bakinyegeza akagoroba. Wa mukobwa we wihane, uriko uronona umubiri wawe, mwijuru nta kibanza uhafise. Ejo ukaza ukiyorobeka muri korale ukaririmba, mwijuru nta kibanza uhafise. Uvyumve, wihane guhera kuri iyi saha, kuko imisi iraje ni mibi. Imisi iraje irakuziye ni mibi. Wa mukobwa we wiyambika nabi, wa mukobwa ugenda wambara nabi, umurikira abandi nabi, ingeso zawe zatumye abagomba kwihana ntibihanye. Wihane, uhindure inyambaro, uhindure ingendo. Wa mukobwa we uhindure kwihindagura burakanya. Uri mwishengero, uri umuririmbyi, ari kugera mu basambanyi ukifatanya nabo. Wagera mu barara baragenda ijoro ukagenda ijoro. Wa mukobwa we uhinduke, Yesu araje. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko abakobwa 5 bari abanyabwenge. Ndagusabira kuba umunyabwenge. Wa mukobwa we ndakwinginga uba umunyabwenge ahuri. Wa mukobwa we umunyabwenge ntiyiba. Ubwenge buva ku Mana ntibutuma wewe ufise ubwenge woshobora kwiba. Ubwo nta bwenge burimwo. Ntibutuma wewe woja gusambana. Ubwo nta bwenge burimwo. Ubwo n'ubwenge butagira iyo buja niyo buva. Wa mukobwa we ugira ubwenge bwo kwirinda. Ugira ubwenge bwo kwirinda, ugumane ubuto bwawe. Kuko nta juru ry'abasambanyi rihari, nta juru rihari ry'abiba, nta juru ry'ababesha rihari. Kuko aba bakobwa abandi 5 batubwiye ko bari bijuju. Aba bakobwa bagenda mu vyo bishakiye. Aba bakobwa ntaco binona, barasambana, baraboregwa, baranywa itabi, bariba, byose barabikora. Rero aba bakobwa bari bijuju. Rero ico ndagusabira, va mu bijuju uje mu banyabwenge. Wihane bagusengere, wihane ubohoke, kuko Yesu araje kandi igihe kirakwegereje. Wihane bigishoboka, nutihana uzopfa, uzorimbuka, amaherezo yawe ni ikuzimu. Wa mukobwa we muhira baravuga ntiwumva. Wa mukobwa we bagira baravuga ngo ufise aho ugiye, nta ufise, urabeshe ubugiye mu busambanyi. Wihane. Ayo majoro yawe uraragenda, wihane kandi bugaca
uja kuririmba. Iki gihe umukobwa w'umukristo, umukobwa wo kwa pastori, umukobwa wo kwa mwarimu, umukobwa wo kwa mudiyakoni yoshobora guhagarara agahindura umubiri wiwe, akisiga yahora yirabura ugasanga arera. Uyu munsi ugasanga mama ngo hari hagaporodwi ngo kabakizwa, nta kariho, nubuzimire, warahenzwe. Ivyo bijuju vyaraguhenze kwishuri, aho uri hose, mu bikorwa uri kurakoramwe, wa mukobwa we warahenzwe. Nta bihari vyo kwimonora, nta bihari vyo kwisiga uduporodwi ngo nutwabakizwa, nutwa satani. Abakizwa bambaye ubwiza bw'Imana. Umukobwa w'umukizwa yamenye Yesu, buri munsi abona ko ari mwiza, yambaye ubwiza bw'Imana, atwaye amabanga y'Imana, ntiyigera agenda yiyandarika, yiyambika uko agomba, ejo ahinduka akabura ahahagaze mu gakiza k'Imana, akaba ameze nk'agahungarema kandi atari inyoni. Agahungarema, ndazi mwese murazi umugani w'agahungarema. Agahungarema yo kageze mu nyoni wagira ni inyoni, kagera mu mbwa gafise amenyo nk'ayimbwa, kagera ahantu hose kageze karahindagurika. Rero hagarara neza, ntube nk'agahungarema, kuko agahungarema si igikoko, nta nubwo ari inyoni. Wa mukobwa uyu munsi ubutumwa burakuziye, wa mukobwa ubutumwa buraje, buriko burabwira wewe. Iki gihe abakobwa b'iki gihe bariyononye, bagera kubaka ingo zabo baramaze nivyo twokwita ngo gutanga avance. Ivyo sivyo ku mukobwa yamenye Yesu, ku mukobwa w'umunyabwenge. Ivyo sivyo, agumya ubwigeme bwiwe, ivyo twita kuguma uri sugi. Ukaguma uri sugi, ukaguma ntugahurumbire kuja mu busambanyi, kuko uri kuri kwegera. Ico kintu uri kuri kwegeramwe ejo kizokugora, uzoza kubaka urugo n'umuvumo wikwegeye. Ntugahirahire. Rero bamwe barahinduye imvugo, bavuga ngo kera ngo ivya kera n'ivya kera. Oya, nta vya kera, kuko Bibiliya kuva kera yari ihari, n'uyu munsi irahari. Rero imburira kuje ko wihane mwene data, wihane ubwo busambanyi, wihane ubwo busuma. Wewe wa mumama we ugambanira mugenzawe, wewe wa mumama we mu rugo rwawe rwa marinduru, urabe neza, uhagarare neza, ubihagararemo neza, kuko Yesu araje. Umuntu arashobora kugambanira uyundi akamubeshera ivyo bitari vyo, akamubeshera ibitari vyo. Rero wihane, kuko aba banyabwenge bari abanyabwenge. Yesu ashitse baramenye ko Yesu aje, ntabwo bigeze bahunyiza, ntabwo bigeze basinzira. Nubwo basinziriye baramenye kumukwaje. Haleluya. Yesu agufashe kugira ngo uhagarare neza, ube umunyabwenge mu rugo rwawe, mu babanyi. Wama imbuto nziza, kuko ico wama ico biba nico uzosarura. Niwabiba neza uzosarura neza, niwabiba nabi uzokwimbura nabi. Aho mu babanyi bawe bose bakubonye baratera ivyatsi, kandi witwa nguri mukizwa, kandi witwa nguri mudiyakoni, eka urwego rwari rwo rwose wowe urimwo, ukitwara nabi mu bakubona. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo turi amatara, turi icapa Yesu yiyandikiye, tumurikira abandi. None rero umurikira abandi, umurikira abari inyuma yawe. Imbuto, ubiba imbuto nziza, ubiba imbuto z'ivyamwa vyiza,
ureke kubiba akaboregwe, ureke kubiba itabi, ureke kubiba ubusambanyi, ureke kubiba ubusuma. Ugira imbuto nziza ngaho mu kibano, ugira imbuto nziza ku ishuri, umurikira abandi barimu, mbega mu gikorwa cyose urimwo, akazi kose urimwo, ugira ubwenge, kuko abanyabwenge nibo basanganiye Yesu. Abanyabwenge bafise amavuta buri munsi, amacupa yabo yamayuzuye. Nagoma ndakubwire, ubwo bwenge butuma wiyambika nabi, ubwo si ubwenge. Nagoma ndakubwire, ubwo bwenge butuma urara mwibare, ubwo si ubwenge. Ubwenge butuma wogambanira mugenzawe ukaba wo muhishano, ubwo si ubwenge, akosa agakiza. Ubwo bwenge bwotuma mugenza umugaburira ishano kandi muvanye gusenga, mugenza wahushitse umuvuga kandi musengana mu rusengero rumwe, muririmbana hamwe, ubwo si ubwenge. Ubwo si ubwenge, akosa agakiza. Agakiza kakwemerera kwambara ipataro nk'izabisi, akosa agakiza. Agakiza kakwemerera ko ushira amameshi ku mutwe, agakiza kakwemerera ko umunwa uwutukuza, akosa agakiza. Agakiza kakwemerera kushira inzara ku mubiri wawe, akosa agakiza. Agakiza kakwemerera ko wambara amashanete, akosa agakiza. N'ibindi byose ni byinshi, agakiza kose kakwemerera muri ivyo, akosa agakiza. Agakiza kakwemerera ko uca kuri mwene so ukaba utomuha n'amazi yo kunywa, akosa agakiza. Agakiza kakwemerera ko uca kuri mwene so ashonje ntumugaburire, akosa agakiza. Agakiza gatuma mwene so agwaje utoja kumuraba, akosa agakiza. Ndaguhanurira ndakubwira nti, akosa agakiza, shira hasi. Umuntu afise agakiza aragira impuhwe. Rero ndakwinginga mwene data, wihane, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ivyo bijuju vyaragarutse mu nyuma, biraza guhamagara ngo nibavyugururire, ariko umwanya wari waheze. Muri iki gihe nta mwanya ufise. N'uyu munsi nyene iyi saha ni ufise umwanya, wo kwihana, ni ufise umwanya n'ubu nyene, ntabwo arejo. Kuko ejo azokubwira ngo sindakuzi, ejo azokubwira ngo sinigeze ndakumenya, ejo azokubwira ngo sindakuzi, genda. Rero twame twiteguye kugira ngo umwami Yesu nagaruka asange turi maso, tumusanganire. Kuko ataraho azokubwira ngo sindakuzi. Wihane mwene data, iminsi iraje ni mibi. Wihane inzigo, wihane ububeshi, wihane kubeshera abandi. Abantu benshi muri iki gihe mu bintu bitandukanye, umuntu arashobora kubesha, umuntu akagenda akiba agashinga ibutike akadandaza, kandi yivye mugenzi we, kandi yishe mugenzi we, kandi mu kubikora yafashe yiyitako ari umusenzi, ari umukozi w'Imana. Ndakubwiye nti, ivyo wivye bigarukane, ugenda urondere mwene so mwiyuzuze. Ndakubwiye nti, ivyo bintu wivye bigarukane. Umuntu akagenda agakora, hanyuma akiba kuri bimwe bamuhaye, ivyo si gwawe, akosa agakiza, ubwo si ubwenge. Bigarukane ibintu byose wivye mwene so, wivye mwene data, ukoresheje ubusuma, bigarukane. Kuko nta juru ry'ababeshi rihari, nta juru rihari ry'abitwa ngo bari mu rusengero arababeshi. Garukana ivyo bintu wivye, ubihereze mwene so, mwiyunge.
umuntu akaguha ikiraka ukamwiba, ejo ubundi yaguha ikintu utinkorera iki ukamwiba, ejo mwene so yakubwira ibanga ukarimena ukamwandagaza hose. Ivyo Imana ntibikunda, nta juru rihari. Umuntu ashobora kukubwira ati ngurana amahera ukayamugurana, hanyuma wagira urayamwishuza ni telefone agaca yugara, mbere naho mwohu aza ahantu muhurira agaca hahunga. Kandi mwese murasenga kandi abandanya akora umurimo w'Imana. Wihane wa muntu we uri kuranyumva, wihane wa muntu we ukora ivyo bintu. Yesu araje, uzosigara. Mbega uzoshobora guhagarara? Ntuzoshobora guhagarara. Rero ni wihane, kuko ijambo ry'Imana riratubwira neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngaha, reka turabe mu vyahishuriwe Yohana 22 ku murongo wa 15. Havuga ngo iki? Mwumvirize mwese uko havuga. Utega amatwi neza wumvirize ukuntu hatubarira. Ni ijambo ry'Imana ribivuze, ntabwo ari jewe ndabivuze. Uzingurure Bibiliya yawe wisomere. Haravuga ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Mwene data, aya majambo urayazi, waramaze kuyumva, ariko urazi byose urabizi, mugabo urabandanya ngo uzihanejo. Oya, wamaze kumva ko inyuma hazoba imbwa n'abarozi. Wamurozi we ni wihane, ni wihane, ni wature bigishoboka. Wamusambanyiwe ni wihane bigishoboka. Yesu arakubwiye ati ni wihane, ni wihane. Wamwicanyiwe ni wihane. Warishe n'uyu munsi uracica, wariyugaje wa mumama we, wariyugaje umaze kwica abana bangahe, wa musambanyi umaze gukorora inda zingahe, wa mumama umaze kwica abana bangahe mu nda yawe, warishe ugendana imbugita mu nda yawe, uguma wica. Ariko ijambo ry'Imana rirakujeko, rirakubwiye ngo inyuma hazoba imbwa, abasambanyi, abicanyi, abarozi. Wamurozi we ni wihane. Warishe n'ubuguma wica kandi winyegeza mu rusengero. Wamurozi we ni wihane, wamurozi we ihane, wamusambanyi we ihane, wamboregwa we ihane, we unywa itabi ihane, we uguma wiba ihane, we ufise agatima ko kubeshera bagenzawe ihane, ihane, ihane. Wa muntu ubesha ngo arabesha kandi akanabikora. Urumva, urabesha hanyuma ugacushirako kandi ukagenda ukabikora. Iki gihe hateye amanyanga menshi. Umuntu arakubesha ati nzokugirira neza, ariko arahiga kugira ngo aronke ingene akwiba. Ndakubwira aho uri hose, aho uhagaze hose, aho uri ugira ubwenge. Wa musambanyi we, gira ubwenge usohoke mu busambanyi. Wisha abana benshi, wasambanye n'abantu benshi, wasambuye ingo nyinshi, wasambuye ingo nyinshi. Ubusambanyi bwawe bwaratandukanije ingo nyinshi. Ni wihane ubwo busambanyi bwawe, ni wihane ubwo busambanyi bwawe, ni wihane ubwo burozi bwawe. Wa murozi we ni wihane, haguruka wihane. Wa murozi we wisha abantu benshi, uyu munsi ni wihane. Aturabagusengere, kuko nta makiriro yawe. Utihanye uzokorera Satani imyaka yose. Kandi wari uri mu rusengero, ubutumwa buravuga wa musambanyiwe, ubutumwa buvugwa buri munsi wa musambanyiwe, ubutumwa buvugwa buri munsi wa musumawe, wa mubeshiwe, ubutumwa buvuga buri munsi wa mwicanyiwe. Warishe n'uyu munsi ubandanya kwica, ufise agatima ko kwica. Ndakubwira nti hagarikiraho, ndakubwira nti hagarika. Imburira kujeko, biragushitseko. Ndakubwiye nti ihane,
ihane, nta juru ry'abasambanyi rihari, nta juru ry'ababeshi rihari. Uri mu rusengero urabesha uyu munsi, ejo ukabesha, urasambana, ejo ugasubira ugasambana, ejo ugakora ibintu byose. Ni wihane, iyeze, ni gihe cyo kwezwa, ni gihe cyo kwihana. Mwaba mama mwe ni mwiyeze, mwabakobwa mwe ni mwiyeze, imisiraje ni mibi. Uri mu rusengero ubandanya gukora ivyo bintu, ni wihane bagusengere. Wa muntu kugwego gwari go gose ngwengo rero dawe, iki gihe habaye ibintu abantu barya ibiturire, ugenda gusaba akazi bakakubwira ngo tubanze dusambana ukemera. Ubwo si ubwenge wa mukobwa we, ubwo n'ubupfu. Akosa gakiza, ihane. Umaze guhenda abahungu bangahe, umaze guhendwa kangahe. Ni wihane wa mumama we, ni wihane. Umaze gusambura ingo za beshi, ni wihane. Uyu munsi bararira, amarira ni menshi. Ubutumwa burakubwiye ko abasambanyi bose bazoba inyuma. Ihana usohoke muri ivyo bintu, ni wihana. Kosa gakiza, warazimiye, baraguhenze ngo ivyo vyari vya kera, ngo abakera bambara ibigera hasi, baraguhenze. Wa mukobwa we, wa mumama we, wa muntu uri kuranyumva wari we wese, ni wumvirize, baraguhenze. Ni kinyoma, kubera Bibiliya ntirahinduka. N'uyu munsi iracari Bibiliya ivyanditswemwo kera, n'uyu munsi nivyo bihari. Twavutse tubisangamwo, n'ubu nivyo bihari. Baraguhenze ngo wambaye impuzu ngo ndende, ngo ntabwo uzi ubwenge, ngo ntabwo ari bigezweho. Baraguhenze. Oya, warazimiye. Ni wihane, kuko niba uri mu rusengero, niba uvuga ngo urihanye, ivyo byose si ivy'iwawe. Ivyo ni vya bijuju. Izo nyambaro ni iz'ibijuju. Vya bijuju Bibiliya yatubariye. Bibiliya yatubwiye ibijuju n'abanyabwenge. Vyanditswe muri Bibiliya, genda wisomere. Ni wisomere urabe neza. Ntaco nkuyeko kandi ntaco nongeye. Bibiliya yatubwiye ibijuju nivyo bikora nk'ivyo. Abanyabwenge bariyengenga. Haleluya. Abanyabwenge bariyengenga. Abanyabwenge batwaye amabanga. Haleluya. Abanyabwenge bazi ko batwaye amabanga, bagenda biyengenga. Aho baciye naho bo babwira nabi. Arakubwira ati oya, nta mwanya ndabifitiye, oya, mfise ibindi ngiye gukora. Umunyabwenge yama yibungenga kubera azi ko atwaye amabanga y'Imana. Haleluya, haleluya. Gira ubwenge, witandukanye n'ibijuju. Ibijuju ntivyigeze bimenya ko Yesu aje. N'uyu munsi ntibabona ko Yesu ashitse. Ikijuju aho kiri cama kivuga ati nzihanejo. Ariko umunyabwenge abandanya kwiyeza, umunyabwenge abandanya kwitunganya, umunyabwenge aramenya ko yacumuye akihana. Oh, haleluya. Yesu agufashe, ndakwingingira kuba umunyabwenge aho uri hose. Mukazi uba umunyabwenge, mukazi akariko kose urimwo uba umunyabwenge. Uhagarare neza mu rusengero. Nimba uri umuririmbyi, uririmbe neza, wiyeza, witunganya. Yesu araje, Yesu araje. Wibaza ati mbega nzoshobora guhagarara imbere yiwe? Wibaza ati mbega nzoshobora kumusanganira? Wibaze ati mbega mwijuru nzogerayo? Wamuvyitwararika. Aba banyabwenge bama bitwararika, bamaze kumva ataraje, baraza baramusanganira. Haleluya. Nawe wumve kuri umunyabwenge mu rugo iwawe. Wa mumama we uba umunyabwenge, umurikira abana neza, ubereka ingeso nziza. Wa mukobwa we mu rugo, mu babanyi, mu kwishuri, mu bagenza huri, ubereke ko uri umunyabwenge, witandukanye, ubereke ko utari cyo kimwe nabo.
ubereke ko uri umunyabwenge, atari ubwenge bumwe bwo kwishuri, atari ubwenge bumwe twiga mu mashuri canke twize mu mashuri. Oya, ubwenge Bibiliya yatubariye, yatubwiye abanyabwenge abaribo, yatubwiye abanyabwenge abaribo. Haleluya! Yesu akugirire neza, Yesu atugirire neza, Yesu abagirire neza. Ngo inyuma hazoba imbwa, n'abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibigirwamana. Ikigirwamana cyawe uyu munsi wohava wibaza ngo je munzi wanje ngo muhiri wacu nta bigirwamana biriyo. Oya, ikigirwamana nico kintu nyene vyase kugiheba, nico kigirwamana nyene. Ico kintu vyase kuheba nico kigirwamana, nico kigirwamana, nico kigirwamana. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo abasenga ibigirwamana bose bazobona ibara. Yo, Yesu agufashe, Yesu agufashe. Wamubeshiwe, ivyo bintu byose ubesha n'ikigirwamana. Yesu araje kwirabira. Haleluya! Araje kwirabira, ngazorobanura impene mu ntama, ngazorobanura impene, azozishira hariya ku ruhande mu bubafu, ngwi intama azozishira mu buryo bwiwe. Haleluya! Birasaba ko muri uyu mwanya uri kuranyumva iyegereza umwami Yesu kugira ngo witandukanye, uze wicare mu buryo bwiwe, uzubane nawe. Yo, umviriza neza, Yesu aravuga ko azorobanura, ariko ararobanura ku mpande z'isi zose, ariko ararobanura abazomusanganira, ariko arabarobanura. Uraraba neza ntuzohava usanga wagiye kugura, uraraba neza ntuzohava usanga wirukanze kugenda guhiga amavuta kubadandazwa, kandi igihe cyarageze ubutumwa bukavuga. Ubutumwa bwaravuzwe, buca hirya no hino, mbere buca mu mabarabara, hose buravugwa, ariko ntiwigeze wumva. Uyu munsi ndakubwira nti niwumve. Yesu azorobanura. Mbega uzoba nk'intama canke uzoba nk'impene? Ndakwinginga uyu munsi niwaba umeze nk'impene, hindukira urabe umwami Yesu ku musaraba. Abambwe, hindukira urabe Yesu. Yesu n'umunyembabazi, aracari ku ntebe y'imbabazi, araguharira. Nyaruka umurabe, nyaruka umusange Yesu murabe. Haleluya! Nyaruka umurabe, araguharira ivyo vyaha vyawe. Nyaruka, wihane, utangure bushasha. Warabeshwe, warahenzwe, nyaruka wihane, witunganye, kuko Yesu araje, ari ku rugi. Mbega uzoshobora guhagarara? Nta juru rihari, baraguhenze. Nta juru rihari ry'umusambanyi. Imana ni yera, nta juru rihari ry'umuntu anywa itabi, nta juru rihari ry'umusuma, nta juru rihari ry'umurozi. Ijambo ry'Imana ryamaze kutubwira ngo inyuma bazoba inyuma. Ndakwinginga uyu munsi ube imbere, unyaruke uze aho imbere bagusengere, utura umutwaro. Vyaranse ko utura umutwaro ngo bagusengere, uguma wiyorobeka. Heba ico caha n'ikigirwamana. Wama imbuto ziboze, izo mbuto ziboze ntaco zizokora, zishitse kurundi rubuto rurabora. None biba imbuto nziza, aho kwishuri biba imbuto nziza, mu kazi kose urimwo biba imbuto nziza, aho uhagaze mu rugi wawe biba imbuto nziza, aho ugeze hose biba imbuto nziza. Ube icapa ciza abantu basomako. Oh, haleluya! Yesu agufashe. Heba ivyo vyose ukora. Hariho abandi bavuga ngo abamama muri iki gihe ngo mbega ngo abana nzobagaburira iki, ngo niniteze inshinge. Oya, hagarika ivyo bintu, kuko wewe nta bubasha ufise
bwo gutunga umuntu n'Imana yo mwijuru niyitunga umuntu. Hari gihe wovuga ngo njewe ndafise amahera ngo byose ndabikwije. Oya, ntukwije. Suzuma, raba neza, wirabe kutwaye amabanga y'Imana. Urabe neza, urabe, ndabisubiramwo, suzuma, urabe aho mu rusengero uri, raba neza igikorwa urimwo, raba ivyo bintu uri kurakora ko bimeze, raba ukumeze, isuzume, wihane. Yesu ari ku rugi. Wihane, usohoke muri ivyo bintu urimwo, usohoke muri ibi bintu birimwo baraguhenze vyo kwiyorohereza. Mwabakobwa mwe, ivyo bintu mukora sivyo. Ubutwaye amabanga y'Imana, genda wiyengenga, ntumena amabanga y'Imana, ntuyamene kuko ni wayamena ejo uzoba umenye vyose. Mwijuru ntuzoshikayo, no kwa Satani naho nyene uzoshika bakwakira, bagushira hariya, nta kibanza uzoronkayo. Nikuzimu mwumva havugwa, nta kibanza ufiseyo. Bazoguteragiranwa hariya, baguteragiranwe mwijuru, baguhinde, Satani nawe aguhinde, uzoba uwande. Ariko iyegereza umwami Yesu, kuko ijambo ry'Imana riramaze kutubwira ngo ntawuzi umunsi n'isaha. Rero kubera utazi umunsi n'isaha, iyegereze Yesu kugira ngo abari wagushoboza. Intambara mu rugi wawe ntizihera, intambara mu bana bawe ntizihera, intambara n'umuntu wo mubakanye ntizihera, intambara ntizihera mu bakozi. Ibibazo ni vyinshi ngaho. Iyegereze Yesu, arashoboye, niwe azobikemura. Iyegereze Yesu kuko nta juru ry'ingorane rihari, nta juru ry'ibibazo rihari, ntarihari. Ariko ijuru ni iry'abanyabwenge bagize ubwenge bakihana ibyaha byabo. Ijuru niryo abagize ubwenge bakamenya ko bari mu cyaha bakacihana. Yesu abagirire neza, muhezagirwe. Yesu abahezagire mwese abumvise aya majambo. Reka dusenge. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, izina ryawe rihabwe icubahiro. Dusengeye ubutumwa bwiza, dusengeye aya majambo yawe nkuko wayavuze. Mwami, ndakwinginga agenda agira ikimazi, agere ku banyavyaha bihane, agere kuwo vyananiwe, ubu butumwa bwawe bumuhindurire, kuko abanyabwenge nibo biteguye kugusanganira. Haleluya. Babe abanyabwenge, bareke kwifatanya n'ibijuju. Mwami, ubagirire neza bemera, bakabishira mu ngiro, bashigikire abatabemera nabo, kandi nabo ubatera igitsure, bamenye ko ari wewe Alufa na Omega. Haleluya. Zina ryawe nirihabwe icubahiro Mana, nuko ukomeze kwiyerekana, ukomeze kwibira akabanga abasavyi bawe. Izina ryawe nirishigwe hejuru, mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Yesu abahezagire mwese. Amen.